mutumire ngaha jewe ubusanzwe mwitwa Jumapili Adela mwene ntibazonkiza wa ngenzi wa bibugita bya bitihi abanuruka mu ntara ya Muyinga iburima nanje nkaba ndi murima urumva nabo mugabo kiburima aho rero nashatse kubereka yuko bamwe bokumva ko mfise izina y'Iswahili bakaca bibaza ngo sumurundi ngo mukongomani mugure yaje ngaha genda umurundi kasha wo kwitsisa muruka rero mu ntara ya Muyinga nkabamba ngaha i Bujumbura aba mfise imyaka 73 igihugu imbogo muri 72 rutera nari mfise imyaka 20 navuye ngaha je mpunga mva mu biro niruka twagira ngo rero dushimire Severi kubona yatuhaye akagateka kutwakira itwumvirize yumva kari ku mutima hanyuma nayo twiterera igira icifasha kugira ngo Burundi ntibuzosubire kugwa mu isanganya nk'irya iyo nk'amasanganya twaciyemo iyo rero uganiriye n'abantu b'abasoro kavuga 72 barajyaraguye acha yumvira ngo 72 kujya bababwira ngo bamurere barateye acha yibaza ngo bari bafise inhoho bakararasana umwere sajya magufa mwatwese cavuga ati bajya nabaguye mu ntambara nta ntambara yariho ngaha hari amahoro je nari ngahi Bujumbura umwaka wose ibyabaye ngaha byinshi ndabizi intambara yarabaye umwaka muzima warinze uhera tarusoro ruvuze ngaha mu ntara ya Bujumbura urusoro rwavuze 29 mu ijoro ariko kuva lo 30 habaye ubwicanyi gusa kandi ubwicanyi calme urumva hakoze abatekinisiye niyumvira ko yari amadrone yamarabara aha abantu benshi barafuye hari habishicanye bamwe nabonye nabo kandi ngahi Bujumbura nta muntu yigeze agwana n'ubundi bazira ubwoko haba mu mazone yari hari Buyenzi Bwiza Nyakabiga Jabe Kamenge Kinama nta muntu yigeze akorana n'undi ngo bakubitane n'ikofe bazizanye ubwoko ariko ubwicanyi bwakozwe n'ubutegetsi nubwo butegetsi bwabikoze rero ni tekinike bakoresheje ntango zafuze none rero twe gituma dusemerera tukavuta ibintu dusemerera tuyemwe ibintu ntibisubire urumva intambara atamasura avugira buye kwigwana nta urana yibona ngaha ikindi cya kabiri ngaha abantu bavuga ngo batwara ngo umututsi umwe yatwara abahutijana sivyo abasoda nibo batwara abantu ndabifitiye témoignage je nakora hajya muri poste abantu bafuye abadegiteri abaministre nari hajya je nahunze intambara ishaka guhera hanyuma rero ikintu je navuga nti twebwe umushinga ntahe yatanguye yavuze ati turifuza yuko genocide yabaye ihanwa n'ivyo nanje cyo ndagishigikira ikindi nanje nifuza nanje abantu bariho batapfuye bakiriho nukuri bohana nk'ubu je ndabona Simbanane naramubonye nibibi yakoze n'ibintu nzi yavuye ngaha yarinza ducika ngaha atamuntu yigeze amukora cyangwa ngo mucishe no muri PGP ngo bamubaza ati we mutama vyagenze gute urumva birababaje rero umuntu yarinze yica abantu akigendera birababaje ikindi naco je nasomye ibitabo nabonye hariho nk'umuntu usanga yandiswe mu evenement zo kwica yishe gwa gasore ugasanga izina giwe ririmo mu dossier yabishe ngenda ndumwe izina giwe ririmo waza gusubira mu dossier yabishe Gihimbare hari Busoni ugasanga ririmo waza kureba ugasanga mu dossier yabishe Ndadaye arimo none nk'uyo uniyo yozanga muri iki gihugu mu mutorana amahoro bavyeyi bo muri Severi abo nibo baca baza ngo dushinze imigambwe jewe narakoranye na Gahutu Remi niwe muntu wa mbere umuhutu yavuze ati bagaza gasopo gusubira kwica abahutu na jewe nari muri rya groupe ndafise n'abandi ngahi Bujumbura twari kumwe hanyuma bashaka kumugandagura bashatse kumugandagura bose hari abo
twafatishije turabafunisha. Reme aja muri Tanzania arabandanya imigambi twe tuzanga je nasiye rimwe ngahana ndadaye metyo igihumbi na ntibabanye banunganya twaziye rimwe muri 1983 dushise ngaje nari mobilisateur politique wa parti Hutu twarashitse ngaha turigisha kandi twaratsinze n'ibyo twarigishije ngaha nta numwe yamenye ingene twakoze. Sasa rero ikintu ntarize kurondogura byinshi navuga nti kudahana genocide vraiment nibi bihe tugezemo mu dutabare bavyeyi bacu ico kintu mu gikorere kumurebe ikintu cyo humuriza twebwe abacika cumi twebwe twabibonye. Urumva izo ntambara zo kugwana tanko ivuga iyo ntambara ngira ngo muri isari nta numwe yayibonye iyo ntambara iragoye kuyigwana. Umwana wo baca kugira ngo abantu bacagiye bari bijuju ntibari bijuju ahubwo bari ncabwenge kugira ngo ronka aho uhunga wiruke byari bigoye. Je naciye Tanganyika yose naciye muri Tanganyika yose ntaho naciye mu barabara kuko iyo nza guca mu barabara bari kunyica. Ari abanyeshuri twiganye benshi bari bamaze kuba abasirikare nari guca ku bariyeri yambona kacambaza ngugiye hehe bakaba baranyisha. Je nagiye n'ubwato kuva ngahi Bujumbura ushikari guvira ndajabuka na mbere yo kuva ngaha murantunga ariko ko ndabagoye mvuze ibintu byinshi. Je naramaze kumenya message bavuga ati abahutu bose dutegerezwa kubahonya muri kino gihugu. Je ikintu nakoze navuze ni ko ngiye gupfa ndabigenze gute. Nabonye umujournaliste yitwa Kongora numwe wabona Kongora Rajab yitwa Jumapili Rajab ahunga aciye ngaha agiye yaciye mu Guyimbwa ndareba ni nanje ko yakijijwe nari ngaha ko yakijijwe nuko yakijijwe n'umugore wiwe reka nanje ndebo no fiance data kugira muzoro nkaho mpungira. Urumva sinari bwave mu Burundi ndaraba umukongomani kazi ndamusaba ndari inkwani wabo maze kuziriha senge wiwe yarabaje tujya muntu waruya yaje kugusaba ninde ati ni naka ngo ntubona ngo abaje kwa naka ngo hagiye abangu ni kwa muramuwe ngo muramuwe n'umututsi ngo ari kujya se umututsi ngo bazobica abahutu bose babamari none rero hakwemera kuba umufakazi subiza izo nkwano barazinsubije ni nazo zambereye hitiki yo kugenda mu Rwanda jewe. Urumva iryo barajyari rihari ngaha ntabwo twenga ahari ibintu bikomeye cyane aha bishize hari abantu bo kwiyahura no kwiyahura. Sasa tubwira abantu bakiri abasore ibi bintu abantu bakiri bato twubaka Burundi bwiza buryoshe vraiment buzira ibintu byo kwigana amazuru n'amaso. Umuntu ntiyiremye yabona jewe narabonye Bujumbura umuntu kugira ngo kwereke ko ari umuhutu yagendeje gityo agakoye izuru ngo ari kwegera idakunda kubera ingorane zari ngaha. Aho rero je nasaba mudufashe ibintu byabaye ngaha andi bizosubire kandi kudahana genocide ingena ari bibi nuko biheza birashobora kwisubiriza bivuye kubabikorewe canke bivuye kubabikoze. Ibiri muri aka karere biri mu biraba muri iki gihe hari ibintu bareyajisa abantu tukabibona. Je hari umuntu yavuze je ubundi je ndakurikira televiziyo z'u Rwanda baradukura agashambara misi yose bavuga nabo Burundi nanje nkumva ndashavuye. Hama baravuze hari umuntu yavuze ndamusumbiya n'imyaka angana n'abana banje atangura kuvuga ngo urabona ngo yajyamo y'imiryango yo mu Burundi yose ngo twebwe ngo ituruka ngaha mu Rwanda avuga histoire atazi. Aha twavuga ngo hari abatutsi b'abanyaruguru n'abatutsi bo muri Side. Uvuze ngo abatutsi b'abanyaruguru ujya mututsi w'umunyarwanda cyavuga ngo ibirga hano harwo ayi Butare hari hanitwa Nyaruguru bajya abatutsi bose ngo baturuka Nyaruguru abantu bagaca bajyana na Urumva rero histoire rero hajya muri université nibikebuke abigisha kahise bigisha kahise keza bakosora ibyafutamye babivuge. Hari n'ubundi ejo bundi yavuze ngo umuhutu si umuntu avaye aturukaye nta gihugu agira niyigeze atwara. Oruke ubu bwami twamaze gutoza twamenye ko bwibwe barabwivye. Ndabasavye rero frima mumfashi njende umunyeshuri wa ntafatiro nico gituma genda kundi Kirundi kandi sinkunda kuvanga ko ikirundi kirangi buhera ko yarabinyigisha ikirundi kirangi buhera gose
jewe banyise iri zina abavyeyi banje barinyise nta zina ry'ikirundi ngira ariko iri zina ryanje bari naje gukura nsanga twe twakuze muri ya periode bavuga ngo y'abaswahili periode y'abaswahili nuko abarundi bashaka kuvuga umuswahili yari umunyamahanga muvyumve nivyo wagasore yaje abwira abaswahili abo bazosubira iwabo mushikeni igihugu iwacu abazungu barabakubita iwacu abanyamahanga barakubitwa bamaze kumenya ko igihugu ari cy'abarundi tuzoshigira igihugu turi abarundi. Sasa rero twe turakeneye inyigisho nyinshi ngaha mu gihugu iwacu murabona novuga byinshi je novuga n'umunsi nomara ariko n'abandi bakeneye kuvuga ibyo ndavuze ni byinshi. Twifuza yuko vraiment mudutunganiriza ku kantu mudufashe ikindi kintu nashaka nibagire ndakibuze mudutabare. Murabona kuva 72 iba abahutu bagapfa nga ataki jesi sindabijya n'umunwa sinjya n'umunwa bisha abantu ngaha ntituribuka n'umunsi n'umwe kuvuga ati le 29 avril bashaka tuzirikana bacu nibiraba muri iki gihugu. Hajya nangenda n'umubwiwe barigeze je nari umunyeshuri bica gihimbare nariga muri primaire kandi ku ishuri barabimenya ko sinari bwamanuka Bujumbura naramenye ko gihimbare yapfuye Oswasa ni batera kuri pali narabimenye ndi mu ishuri batubwira ngo le repero ntatakero pale roya. Sasa rero ari ibintu bishi twirengagiza ariko birimo umucano umwe mubi nditutwe ng'abarimo baribuka no ngaha turashobora kuba bakongomani turavye nabi turashobora kuba bakongomani ni tugira umutima rugabo turembe dushigikira indongozi zacu ariko natwe tubabwira ibintu batumvirize. 29 avril rero ndifuza yuko bari umunsi wo kuzirikana yaba abahutu yaba abatutsi babuze tuzirikana bacu kugira ngo tuze nkanje nabibonye mucisha ku maradi mukerekana abantu tivuga ibyo mwabonye kujya babigira kuri independence gira bibona nkajyo nibi rero 72 twarayibagiwe tuyibuke hanyuma rero bisigaye bavuga yuko ngo iterambere ngo tuyimirije igihugu iryo terambere rero ntibirishoboka. Je navuye ngaha ndi kuri poste bamaze kwica abantu barivye amakonte mbona y'abantu barisha je bishe ministre Buwiriza Pascal bamushe ndi hano Ndayahoze Marite bamushe ndi hano Nicola muri poste yari directeur wa exploitation bamushe ndi hano administration yose bayikubuye ndi hano abanyeshuri twigana ico gihe muri poste ikole postale twari 20 nahunze bamaze gupfa batatu abandi barataye barirutse. Hariho mu Burundi twe twarose independence igihugu kiri mu mahoro igisoda ntibari ubwo igipolisi ntibari ubwo ariko rero umugera watanguranye na 65 niho bace batangura ku igisoda batangura kuconora wera umwana wandi uvuka ugira gute igisoda binjiza batarevivyamo. Sasa rero kubera ko igihugu abatwaye ico gihe bace baconona ico gituma rero bo n'ibintu byacumbagiye tugerageze rero gusanira ibyo bintu bisubira iburyo aho byavuye bije mu buryo. Jewe rero akantu gakuru rero narisabye baduhanira bakoze mu ncamake baduhanire abakiriho bagize jenoside bahanwe veni kuko nibahanwa n'umuhutu n'umututsi bazohura bayagate babagesera bakoze ibya ndi barabisha jewe umunsi umwe narigeze sinzi ko mwe nkundira n'umunota umwe bazi nukuvuga narigeze kwicara rimwe bambwira bati nari kumwe na baramu banje barambwira ngo abahutu igihe bica abahutu rero abahutu n'abantu babi muri iki gihugu nibo bagihunije n'ibikini bari groupe y'abatutsi barimo baravuga cyane babwira toya ibyo bintu sivyo ni urumva je naje ndi mobilisateur wa parcours
ntabwo ivyo bintu sivyo barabwira ngo umuntu yashaka gutwara igihugu yitwa Gahutu rimwe naturuka mu Kabuguzo mu ntara ya Muramvya ca ndavuga nti ngo none yaraje gutwara ibiki ngo ntubona ko dutwawe neza ndavuga nti none ubu habaye amatora mubona mutsinda niryo namubwiye ca namubwira nti rero wowe uvuga ngo abahutu ni babi abahutu si babi kuko abishe gwa gasore barahari niko karoro namuhaye abishe ngenda ndumwe ntibahari gwa gasore yari umututsi ngenda ndumwe yari umuhutu abishe gwa gasore barahari abishe ngenda ndumwe ntibahari aho niho hari probleme rero mbwira baramubanje naho niho hari probleme bace babwira ngo babwira abana babo ari bo bishwa banje ati ntimuzosubire kubiriza umugesera yavuye mu Rwanda yigisha nabi uruba sinavuze nabi nabwe rero kubera ko habaye kudahana ngaha umuntu adahanywe ngaha vraiment ukaca usanga ari muri Amerika arimo aravuga amajambo ngo Burundi bumeze bwose Mungu we nabona no mu Rwanda babasangayo bakabazana ku migozi natwe abakoze icyo cyaha vraiment turasabye bahanu azige murakoze nabagoye mu mbabarire umunsi inama nziza. Hanyuma uwanyuma umengo ni Jumapili Adelar sinzi ko bwa mbere aduha intererano hari uwitwa Adelar yaduhaye amakuru sinzi ko ari uyu nuko ari uyundi bitiranwa mugabo wenyirana bwa mbere nsanze ufise amakuru menshi Adelar muze kumusabira ga telefone canke ndagagwa turaganira nyakubahwa Jumapili Adelar imyaka 70 ningahe n'itatu yego uraburiye wewe uraburiye no kwandika igitabo candika nashimye ijambo wavuze uti ubwicanyi bwaba mu bwitonzi ntangere ati ntangwano yariho twebwe turahiriwe uyu munsi mu mugwi severe kuko twararonse abakoronel retraité baje kutubwira bati ntitwofa tutavuze na dukeya twararonse abacamanza baza kutubwira bati ntitwofa tutavuze na dukeya twararonse bamwe bita kera officier de la police judiciaire bati ntitwofa tutavuze na dukeya abo bapolisi judiciaire umwe yatubwiye ati jewe barantuma bonza guhagarika naka nkabashikiriza naka ivyakurikira sinamenya n'ingene vyagenda kuko nubaha amategeko mpawe n'abansumba hanyuma ibi rero washikirije turabifise vyinshi iki citwa responsabilité de l'État canke planification par le régime Michel Micombero twarabisohoye twarasohoye urwandiko impapuro ico twise la pyramide des responsabilités numéro 1 ucumwumva wariwe numéro 1 ucumwumva wariwe ibi byose twabisohoye biranditse hanyuma kubera dufise ivyo twakuye mu Barundi n'abarundi kazi tugahabwa amakuru n'abahutu n'abatutsi n'abatwa tukaronka mbere n'abanyamahanga bari mu Burundi abapatiri abigisha Don Bosco abigisha Saint Esprit abigisha Collège Notre Dame uyu munsi turaronka n'udupapuro twerekana imikono y'abasaba imiduga iyi n'iyi réquisitionné signature mu majambo make ivyo wavuze byose bihuye n'ivyo twatohoje ahubwo nsabe bagenzanje bandika iciyumviro cawe mbega itariki 29 z'ukwezi kwa kane usanzwe uvyumvira bikatugora ubwo nta kintu severe ifatanije n'abarundi twokora kugira ngo iyo minsi yegereye iryo tariki tugira amakuru adasanzwe tubwira abarundi ico ciyumviro kirahambaye wavyise kuzirikana abapfuye abagandaguwe baba abahutu baba abatutsi baba abatwa n'abanyamahanga baragandaguwe
Igitega harazwi cyane mu Tanzania, yari afise amabisi meza cane akomeye, amwe yakoze mu nzego z'igihugu, yashaje atevye, n'abanyamahanga rero barimo. Ndazi ko muzo w'Igitega mvuga. Hanyuma mu 1965 twavuze yuko ivyabaye mu kwezi kw'icumi habaye gucira urubanza abantu badafise n'ingene bunguruza buca bicwa. Hakaba vya 1969 gucibwa urubanza buca bicwa. Turavuga 71 gucibwa urubanza mugabo hakaba ingingo zo gutanga ikigongwe. Wewe wavuze uti niho habereye cassure au niveau de la justice. Bavyita le 2 poids 2 mesures. Le 2 poids 2 mesures. Ivyo byose twaravyanditse muri raporo niniya. Ibi rero sinoreza ngaha, ariko nsabe bagenzi banje ba komiseri barabe aho nta tomoye bagira ico batereramwo, ariko mu guheraheze mvuge ko abo wise abicanye bagiye bisubiriza byose turabifise, byose twarabibonye. Je nanditse ijambo les tueurs récidivistes bariho turabafise. Wavuze uti ubwo wumva tworonka amahoro gute kandi abicanyi bagiye bisubiriza. Murakoze, aho niho ngejeje, ariko turashimye intererano yanyu n'ibibazo byanyu. Mugabo mwumve ko urugamba atari ubw'umugwi, ni urugamba rw'abarundi bose, kandi twebwe nukumva yuko turinda guterera kandi tugahinduka, tukongera tugahindura, guhindura imvugo, guhindura ingendo, guhindura n'ivyo y'ubwoko, amacakubiri y'intara yigisha ubwa mbere mu miryango, muhira iwacu, amadirisha yugaye, inzugi zugaye. Murakoze.